ndabaramukije uri Madame Jo wa Imuhira Media, ndaramukije abarundi mwese muri mu mpera zine z'isi, ndaramukije abantu bose bumva ururimi rw'ikirundi. Nkuko nama ndabivuga muri iyi minsi ndiko nkorera muri television shasha, television abakenyezi bo muri Edmonton buguruye kugira ngo baze barashikiriza ivyiyumviro bitandukanye, harimo inyigisho, kurera, hakabamwo n'ivyiterambere vyose, hakabamwo n'ivy'ubutumwa bwiza. Uno munsi rero nabasanze ahantu hano hari ibintu vy'imico n'akaranga, ari niyo mpamvu nabaronde kugira ndababaze ivyo bintu. Reka rero mugerageze gukurikirana kino kiganiro, kandi ico ndabasavye gusa partage ahantu hose kugira muzomenye amabanga ya Edmonton, mwiyaboneshe muri benshi kugira mubashigikire. Iyi radio shasha nk'abakenyezi bahaba yitwa BCCA iraha muri Edmonton. Rero turabaramukije amahoro y'Imana bane namwe, ababa muri Australia, ababa mu bihugu by'Uburayi, eka n'ababa mu gihugu c'Uburundi, u Rwanda, Kenya, Tanzania na Congo, cyangwa n'ahandi hose hari ababasha kumva ururimi rwacu. Turabaramukije cyane. Ikintu kimwe nagira ndababaze, ubuheruka mwaruguruye television yanyu, nagomba kubaza umwe muri mwebwe inspiration mwayikuye. Inspiration aho twayikuye kugira twugurure iyi TV nuko itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu twari twahimbaje umunsi mukuru w'abakenyezi. Tumaze kuwuhimbaza turiyumvira ati none byogenda gute kugira ibi bintu twakoze nibiherere ngaha nyene, ahubwo twugurure TV yacu nk'abakenyezi kugira ibyo dukoze dushobore kuza turabimenyekanisha aho tubaye muri Alberta no mu yandi mahanga yose. Hamaca tuja hamwe n'abakenyezi turahanahana ivyiyumviro ico twokora kugira bikunde ibirori byiza twari twakoze kuri uwo munsi nibigarukiraho, ahubwo isi yose dushobore kuyereka ico tumaze. Hama twese nk'abakenyezi nk'uko mutubona n'abandi batari muri twebwe duhuriza ku cyumviro kimwe yuko dukwiye gushinga iyi radio yacu ariyo TV. Tumaze kubihuriza ko cadufata umwanzuro wo gutanguza iki gikorwa, kandi aho bigeze turashima Imana by'ukuri iriko irabana natwe, turiko turabona iterambere, turiko turabona ukuboko kw'Imana, kandi tugashima namwe mwese mudukurikirana nibiherere ngaha nyene. Mukomeze gukurikirana iyi TV kuko dufise byinshi cyane tubazaniye kandi bizobafasha natwe bikadufasha. Mbega icifuzo c'abakenyezi bifuza yuko abo bantu boza gushikiriza ubutumwa bwiza boba bameze gute? Murakoze cyane ku jambo. Ego nibaza yuko bobara abantu mbere na mbere bemera Imana, hanyuma akaba ari abantu bafise umuhamagaro wo kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ubutumwa bwiza bw'Imana. Nibaza yuko ubutumwa bwiza bufise uburyo bwinshi umuntu ashobora kubuvugamo. Urashobora kuvuga ubutumwa bwiza mu ndirimbo, cyangwa ugashobora kuvuga ubutumwa bwiza ukoresheje Bibiliya, aho nk'abapasitori cyangwa abavugabutumwa basanzwe, hamwe n'abaririmbyi rero bakavuga ubutumwa mu ndirimbo z'Imana zivuga nyine ijambo ry'Imana. Na cyane cyane hariyo n'abantu baba bifuza ngo gushinga nk'intahe, bafise nk'ibintu bumva boshikiriza abantu vyabakoze ko mu buzima bwabo n'ineza Imana yoba yashoboye kubagirira. Ego cyane gose. Wowe wibaza nk'abakunzi b'iyi television ni igiki barindiriye kuri mwebwe? Abantu batwumviriza BCCA Women TV baturindiriye ko ibintu byinshi cyane, kuko kenshi iyo umuntu ariko arateganya ikintu aba afise vision, aba afise objectif, aba afise ikintu ategereza kuhereza abantu batwumviriza. Na cyane cyane yuko twebwe turabamama bavuga ngo amaboko igihumbi, ni ukuvuga yuko dutusha dans tous les domaines de la vie. Ni ukuvuga
turigisha abana turigisha abantu bose ukuntu icyo tumaze hano muri development muri education muri point de vue culturel abantu bose bazodukurikirana kandi baronka icyo bakuyemo gishobora kubafasha mu buzima.